muntu ufise atari wewe nkunda reka shiri sinarizi ko byo kubabaza ngo basize usubira mbabarira rimwe gusa genda witahure dekura ubuzima bw'urukundo ni inkuru yandikwa n'imitima ibiri mu biza no mu bibi baragerageza kugumana iyo ruryoshe bararusabura akamura bagubaka mukuri ubuzima bw'urukundo iyo musi utanguye neza ucamye ku rutugu ubundi amaganya sana wera niyo mutagira me ive bivuze ko ari sawa kandi bimeze neza none ndakubaza ntuze Eveline ntaraza no oya ntaraza mvuye muhira n'umunezero mwinshi muvuga ati ewana ndazi nsanga yaraje pore ntiyashe ndabona yakurenza n'uburuhe ahubwo ubuciye bwiyongera rero bwikuze kenshi yatazi natwe turarindiriye none basi nta n'umuntu mushobora gucako kugira ngo muvugishe basi iyo ari hariya nk'uwo muri famiye nomero ziwe basi mwamufise kugira muceko mwumve yuko ugira sawa ya hariya yagiye nta muntu afite telefone natwe turarindiriye ko numva ari danje yatazi caje gusa kweri numva nyene ndamukeneye kumubona gusa nyene nta kundi nyene nta kundi ko atabonetse ngira ngo nyene tuzosubira ngira yabonetse sinzi reka mbandanye tuzongera reka nanje ndamukumbuye hirya ntihatazi danje ubuzima bw'urukundo ubuzima bw'urukundo ubuzima ariko ndakubaza uri ndaya bigeziyo aho ushobora guhurira n'umuntu munsi y'ibiti kanatsinda no mu mashamba none ko wabonye umuntu twahuriye wigeze wumva ko turaganira karashitse ingane ugira uduhuze ijwi ndakwifatiye ubyumfatiyemo n'ibyahe byo tumenyita ko ndi ndaye guhagaranye n'umuntu w'abandi muri iri shamba ringana ukunye aya masaha ese ubundi ugira uramuzi wewe uramuzi ndamumenye nkande igate sinomumenya wewe uramuzi kubera ari igihabara cawe ya mwanatangara nyene ndagusaba ukanyima oya ndaba hengeno ndabutagize ukunye ntumbona ngo ndi umwana muto udawoshika haha Paul ugatangura kwabira nk'impene ukanyumva neza yuko ntari umwana mutoyi burya wewe ubu rabibonye uburebure ukibona ko ukuze rero ivyo murehuka nk'umwungu bishe reka ndabwira wa musore ese ubundi kuko uritiranya urukundo ubu wowe unsize mu rugo ukimvuhira ukuntu tutarana abana umbona mwibarabara ukaduza amajambo n'umunwa nikina amazuru byose dushitse mu rugo byogenda gute dushitse he mu rugo meka iminwa yatabaguritse baje kugusomera hake ubuzima bw'urukundo ubuzima bw'urukundo ubuzima bw'urukundo ni inkuru yandikwa n'imitima ibiri mu biza no mu bibi Naomy we Naomy sikuvuga kutanyumva
kuva naguhamagariye ni ukuvuga ko utanyumvise. Mbe nawe hajya hano wari uhagaze wari gukora iki? Mbega ujya mwari muhagararanye ninde? Ko ndakubaza ntunyishure. Nawe siwe ndiko ndabaza. Nawe siwe ndiko ndabaza. Kumenga sihuri uri mu bibazo nyabaki. Mama, mwana mwanya ubasore bisasure kurambaza nakimwe ndiko ndatahura. Uryamye ku rutugu ubundi amaganya asa na wera niyo mutagira menshi murawana. Ubona wewe nibiki tuwadande sinagutaye ko amafaranga n'ibiki byose ndagutaka ubuntu bwose nahora nitungiye ubu tanguye kumbwira amajambo nkayo bizare ndakubwira mungu kuko je ndumbere ubuzima bw'urukundo nk'ubwo bw'iwawe. Ubu ni izina sheri ryagiye usigaye unyita uruhungu. Ese ubundi wantuhanyitse ko ndi ndaye. Aha Mugihe ndi ndaye wabonye ko izina sheri ryiwawe ryo kumara isambu. Ndayasakazi Nyakazi ndakorera iwawe. Ubu mara yasakazi rero. Sawa nyabura ndakorera iwawe. Urumvizare ndakubwira musore. Je ndumva umenga urukundo rwanje nawe umenga sinzi. Ibintu byo utanguza urancungu cunga ntaraba umugore wiwawe. Ndabona umenga ntabwo biko birasona. Namba urumva nukuvuga yuko we wibonye wiginutse nkatangara impamvu mangusaba ukamenga ntabandi bakobwa bahari ukamenga ahubwo hibaza impamvu nakunze umuntu mugufi ari ndakunda abagize kuwunye we shamko atansi yapfeke twa ivyo naguhaye ntibaze ngo bizogenda ntibaze ngo bizogenda ndiko ndavugira myibarabara batama baheje guca ngaha nibagusanga bwasesetse jewe cyavuzombaza yayatira ku musozi ihimbere nati ehera ababwaburaya bwawe ngubwo aha we wari kuja hiyo umusanzeyo ni nawe birakuraba wewe n'ubwenge bwicetse so wari kurancanganya mu none ugiye he nguri nduru yewe umutima iyo mugumye hamwe ntaguhunga n'ibyaha byahera ku munwa umunsi umwe muzisanga muraseka ku bintu byari byabashabuza kera ubuzima bw'urukundo ubuzima bw'urukundo ubuzima bw'urukundo ni inkuru yandikwa n'imitima ibiri mu biza no mu bibi baragerageza kugumana iyo ruryoshe bararusabura hakamura bagubaka mukuri ubuzima bw'urukundo Nana ko wicurikiye n'amahoro Nana kumetse uko biko biranangaza we muri uno mwanya uriko wiyumvira iki? iyo musi utanguye neza ucamye ku rutugu ubundi
amaganya sana wera niyo mutagira menshi murawana ariko hariho n'imvura ikaza amajambo rabamanka amahiri ukibaza icyo wamubonyeko akongera akagukoma mu gituza ubuzima bw'urukundo ubuzima bw'urukundo ubuzima bw'urukundo n'inkururu yandikwa n'imitima ibiri mu biza no mu bibi baragerageza kugumana iyo ruryoshe bararusabura akamura babubaka munyabibazo munyavyiyumviro bya buri gihe ibiki ubu naho vyagufasha buri gihe no kwiyumvira gusa dore ugiye no gusara hako ntubatse nta munsi n'umwe ntazokwisi tujya ko turavugana ubu no mu gutahura taho kamenga nyine kandi usiganwa n'inzoga wowe usiganwa n'inzoga gushikaho uza ntunabaza ati bimeze gute injya zaraye ngaho onye usigaho utanafungura hako ufite Mbewe ntavyo wamenya nakubwiye uracara umwana ntavyo wamenya Fide jewe sindi umwana wa yaho ntubona yuko bikwiye ko nkubaza ikibazo nk'icyo guhera mu gitondo sinabonye n'ingene wavyutse ubu uricaye ngaho uko wimvira ibintu utazi ubure bukijamo nakubwiye ubushize ahubwiye ati ibintu by'urukundo bigenda mu buke buke uracara umwana ubu tuvugana nta muheza ubu tuvugana na nituripo Kasha nawe wikorera wenda kubaza amaze kwisera umuntu nyuma kumukira ese uriko uravuga n'ibiki sinahowe nawe bitahuye utarahemukirwa niba byari bimaze gushikira ariko bitahura shikirwa n'ibiki si abakobwa bo muranangaza aho usanga ari agahungu mwashwanye katumye umeruka mbere ndabwire byanyu wenda kumenyerera namba rero uje kumbwira ushaka kumva n'amajambo wenda kumenyerera suri iyo warura ni nkawe ndagutwenze uraneye n'akagongwe ari nkaho ntiwumva muri ibyo bintu by'inkondo ndakumenyereye wowe wigize agasirikire wibaza ko abantu bose twese duca tuba abasirikire yeshabwe ndiyo uri kuraja jya gukora ibyo bari kurakora ndebe rekana nanje wowe bw'umurarira nimba ari byo ubona bikugize ibindi byo ntibimbaho nyene mwahebanye gute byagenze gute mama kurusha kandi hariho uca usanga ari nabyo byari bigize iminsi bikuzonga ukaza ukamenga nta nuko kabaye nibuka ko nakubwiye ko namubwiye ati tuje muri sasa twire tubana we umavuga ibintu bya mariage rero n'ubu yagumye bikomeza ubu harageze aho haguma azunguruka mu bagenzi biwanje ngo bampanure ngibiki n'ibiki nda nk'umuntu afata ibintu byiwanje nawe
dutangura urukundo rwanje nawe nta muntu yararimwo hagati mugabo tangure kubizanamwe abantu oya gereka ikibazo wewe niwa nawe ujya munsi ndagutoza umugambi wamenga wanyumvise kandi wamenga nyene ibintu nakubwiye birumvikana fidèle wewe urakuze kandi ujya mukobwa bwe kwa mushoyemwe amafaranga atari make ndetse n'amarasiyo ngahanye narabikubwiye ngo bugasubiriye kuza nta ninjya nzoga nzoca ndazinyegeza unakubwiye mutera inda uca uvuga ati ngo ngiye kuvyigaho ngo kandi umupangu ndaguhaye ngo ni mwiza mama we ndavuga ati aha rero ugira ubikore neza ugira umere nk'umugabo mu rugo nyene ukora ibintu by'ubugabo abo rero ngo murahebanya atane by'ukoze uzoca ubigenza gute odo bigeze ntibishobotse chance ariko mbiriza jewe nana umenda mukorera akantu kamubabaza ya nubundi kumuterinda hari gihe atari byo mubabaza ariko ndazi mama namubabaza ndabizi kandi vrema namukunda sinokubesha namukunda pe ega rwaro rubaje kweri kwari kwiza nuko gusa afise ububoko menga wa ngabo mimi sarambabaje nagerageza buryo mumusigurira kugira ngo ntahure wapi akacaje mu bagenzi yaratanguye no kubivuga wanje bashaka bamufashike yo rega burya ibitari byawe mukuru wanje si ibyawe urumva vrema jana tanguye kubona ko ujya mukobwa atazoba n'uwiwawe kuva ujya munsi mushwaniye ngaha nkumva ijwi adogije ku muntu yubaha umujeri wiwe urumva agatangura gukubwira amajambo ngo gumana n'uburaya bwawe canke yaragukemye kuvuza uburaya ndara rero yanyagirije ko ndabifise ngoma namwereke yuko nanje kundenda yatagitonanira sivyo hajya umuntu akwagirije ikintu kandi kitari ico nawe uragerageza ku buryo bwose kumwereka yuko ico kintu karakwagiriza kitokunanira rero ngoma ndamwereke ko izo ndaya yanyagirije ushobora no kuzironka ngabo rega rimba wari umukunda fide mutubeshanye sivyo muri aka gacimbiri kaca hanye mariage ntizimvye cyane kandi buke yuko wewe twogabura tukagabura utudutongo badusigiye usanga uronse mwe gukora mariage mugakora mariage rimba wari umukunda mugabo ukaba yabara afite ubwenge ndabufise nyene reka ari ukuntu umuntu ugahereza ko wenda kubaza iyo mariage hamaze ize kumfasha iki amara yose je nose uko weba ngana kose nubwo zo bari raki zitanu sivyo Mata uzisasagura kuri mariage ntizogaruka ahubwo rero mviriza umugambi ndiko ndapanga bambese umushinga ndiko ndashinga mvuge ati aya mariage we ntakaje azogaruka sivyo biraryoshe gukora mariage wifise ugakora mariage nziza kubera ikimugwa mu mpatira ngo mu bintu bibayabaye nta mariage ndiko ndaguhatiramwe ndiko mbivuga muri cagihe ubu ufise umutima ukunda umujere wawe udashaka kumubabaza rero wewe nabwiye ikindi naguhanuye ko muhebanye kumubabaza ni bya bindi umuntu wese yikunda kujya no kwikunda sivyo ugira ibyiwe gusa ni kuvuga yaba nanje yarankunda yari kuntahura akavuga ati ico yavuze nico none je ndinze nemera ko tuza kwandikwa muri commune ariko vraiment hari ukumba ntagize kugiyumva ko je no cankora ivyashaka batokora ivyo nanje shaka je ndiko ndiyumvira ico gihano ushaka kuzomuha kirenze ico kumutera inda ivyo vyihoze je biriko biransigega wowe ukugena ubimbwiye umenga hari ikindi kintu uwo mukorera cyo mubabaza nike kintu wokorera umudemu yaguhevye yagukonsomya amafaranga akagirane urumva atari kumutera inda kumutera inda karivyo byo mubabaza ereka ndayimuteye n'ubundi yozi wanje kandi oya bivuge usanga utavyara nkarira umwana na nyina warabigerageje oya mbwira warahubwo warabigerageje ubonye n'indwizi nk'ihetse atazakubwira ati burya jewe bimeze ukunuku wasanze uri ngumba ahubwo ntuzonabinyanduze kandi karashavuye mwewe mutoja gukundana n'umusuma mushaka kubiba amafaranga ubwo bice birangirira hehe jewe shabu jakaranya nkiyeri ndazo gategera hariye ukaca wicara ukanukigwa nyinutse ya iki kere kibereye munutsemo beni he ewa urukundo ni rubi muhungu je narakunze narabonye mugabo je ntibizorangira uko kajya je sinzomera nka wewe kandi nkaho usanga udatera inda wewe je nzoyimipikura mpaka bonye
Brian, kwanza merci kuba mpaye umwanya ukaba wemeye kunyitaba. Merci. Hama nkuko nakubwiye wa musi je vraiment nagukunze kandi ntabikubwiye, gusa ingorane yawe nuko wagiye ukuntu umenga ubyemeye utabyemeye. Je muri make jewe yo nkunda umuntu sinzi guca ku ruhande nkate hirya no hino. Ahubwo byiza je nashaka uno musi tuze kuvana, byabaye reisi canke bitabaye reisi, kubera ibi bintu byo kuzaturahura nsubiramwo bya bindi navuze kandi je vraiment sindabikunda. Urankunze? Kandi sijya mbere ndazi nabikubwiye, umunsi wa mbere tubonana narabikubwiye. Ndumva ari sawa kuba twakundana kandi kuba warankunze ni byiza. Gusa rero jewe sishaka za nkundo zo kumenyerana ngo buri mwanya uko nkeneye ndonke cyangwa buri mwanya ngo uko ndondeye kuri telefone ngo ndonke, bya sindabikunda. Ufite brilliant, je nanye ndibaza uko ngana sindi uwo gukinishanya cyane ngo nje mu bintu bidafise sanse, sibyo? Nimba nakubwiye ko nagukunze ntibisigura yuko ngo nduze ndakuderanja ngo nzoza ndagira no, kubera nanje ndafise icyo nkora. Ego no musi nimba ntariko ndakora muganda ndafise icyo nkora, ejo canke hirya ejo ndashobora gukora, sibyo? Rero ushobora kumbona no musi twirirwana ngaha duhurira ngaha hano masaha canke iki gacitangura kubibaza urya muhungu n'urunebwe misoso twamadura hano masaha kandi abandi bari mu kazi, wewe bite? Jewe rero ndafise icyo nkora nubwo mwino mwanya ntariko ndakora. Rero na jewe ntibeshe pe, sinkunda umuntu akunda kunderanja, umuntu azombonana n'uwundi ntuzi icyo dufana ntuzi icyo duhuriyeko guca utangura kuvuga uri kurambanga ibiki n'ibiki. Uya je nanje nkunda wa muntu aza nimba afise ikimubakiye akanyegera akambaza ati iki inye gute, hama nkamusigurira ibintu bigatahurika, sibyo? Nayo kuvugaho ngo kukurondera kuri telefone, nkundira kuri telefone ho mu gihe wanyemereye ko dukundana nzotegezwa kurondera, ndakubaze ko waramutse, ndakubaze ko wafunguye, ndakubaze ko wiriwe. Ibyo byo ewara ibintu biri siri ko bitoshobora gukunda ko ntokora. Okay, nimba bimeze uko abagenzi nari abagenzi. Ubuzima bw'urukundo, ubuzima bw'urukundo, ubuzima bw'urukundo ni inkuru yandikwa n'imitima ibiri, mu biza no mu bibi. Baragerageza kugumana iyo ruryoshe bararusabura.